Kw'izina rya data n'irya mwana n'irya mutima mweranda amen. Bene wacu dusangiye ukwemera muri Yezu Kristu, ndabaramukije mw'izina rya Yezu Kristu. Nitugere Kristu tubandanya gusabikanya ijambo ry'Imana dusanga muri Bibiliya mu njiri ya Luka ku kigabane cyaho cya kabiri kuva ku karongo ka 19 kugeza ku karongo ka 15 kugeza ku karongo ka 20. Ijambo ry'umutwe twisunga rivuga ngo abungere biruka i Betelehemu. Abamarayika bamaze kwisubirira mu ijuru, abungere basigara baravugana bati ngo tugende i Betelehemu turabe ibyo bintu byabaye, ibyo umukama yatumenyesheje. Baciye bagenda bihuta, bahasanga Mariya na Yozefu n'akayoya kajyamye mu bwato bw'inka. Bakabonye bigana ibyo bari bumvise kuri uwo mwana. Abumvise bose ibyo abungere babiganiye baratangara. Mariya we yama yibuka ayo majambo akayazirikana mu mutima wiwe. Hanyuma abungere basubira inyuma bagenda baraninahaza Imana bayishimagiza, kuko ibyo byose bari biyumviye kandi biboneye byahuye n'ibyo bari babwiwe. Bene wacu muri Yezu Kristu, iri ni ijambo ry'Imana. Dushimiye Imana. Haleluya, amen. Haleluya, 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 amen, amen. Bana b'Imana, turabandanya kuzirikana ivuka rya Yezu Kristu. Ijambo ry'umutwe riravuga ngo abungere biruka i Betelehemu. 15 bavuga ngo abamarayika bamaze kwisubirira mu ijuru, abungere basigaye baravugana bati. Abamarayika bamaze gusubira mu ijuru, mu abungere basigaye baravugana ingo tugende i Betelehemu turabe ibyo bintu byabaye, ibyo umukama yatumenyesheje. Baravugana ati nimuze tugende i Betelehemu, tugende kuraba ibyo bintu byabaye i Betelehemu, ibyo bintu umukama yatumenyesheje. Haleluya, amen. Bana b'Imana rero, abungere urumva ntibazi yaje. Sinibaza ko hari n'uwasigaye acunze izo mpene n'intama n'inka. Bose uko biri kose basha, kuko nanje ntibari kumbwira ngo wowe hasigare basizoja i Betelehemu. Oya, uko biri kose bose bavuze bati bajya abamarayika twabonye. None icyo gitangaza cyari kibaye nticyari gutuma ibikoko canke abasuma baza kwiba. Rero abungere baca baragenda i Betelehemu kuraba ibyo bitangaza umukama ababwiye. 16 bavuga ngo baciye bagenda bihuta, bahasanga Mariya na Yozefu n'akayoya kajyamye mu bwato bw'inka. Ngo baciye bagenda bihuta, ngo bahasanga Yozefu na Bikira Mariya ngo n'akayoya kajyamye mu bwato bw'inka. Ubwo bahasanze abantu batatu, ariko nubwo ho bahari abo bantu batatu, bo icyo bari bagamije kwari kubona nyina w'umwana na se w'umwana nako kayoya. Rero barababonye, kuko ahantu hariko harandikwa canke kuba nabo bari babuze naho bajyama bakarinda baja aho mu kiraro cy'inka. Birumvikana hariho abantu hirya no hino, kandi ntibari kubura kuza kuraba umubyeyi yabyaye. Reka tubandanye twumvirize. Bakabonye bigana ibyo bari bumvise kuri uwo mwana. Babonye ako kayoya batangura kwigana ati ibyo burya twebwe tuvuye mu ntari y'imiyi. Kubera abamarayika bavuye mu ijuru, habanze kuza umumarayika umwe, tubona umucura bayuku, umumarayika ariko arakitubwira, tubona abandi bamarayika benshi baraje bariko bararirimba ati bitangaza twabonye. Ye, haleluya, amen. Bana b'Imana, nukuri Imana ihabwa icyubahiro cyane,
ku bantu hahandi duheruka twabonye abamarayika basubiye inyuma baririmba ngo Imana nini natwe kw'isi no mu ijuru no kubikunda b'Imana ikunda rero nabayikundira twese Imana iradukunda kuko nta muntu avuka ku gihamana twese Imana iradukunda ahubwo abayikundira kuko usoma Bibiliya urazi neza ko hari aho usoma Imana ivuga ati nanka ibigabitanyo byanyu nanka amafuti yanyu nzoyabahora gushika ku rubyaro runuru. Imana ikunda abayikundiye, Imana ikunda abayubaha. Noneho rero agatangaza ni kuba Yezu wewe iyo Mana nyene yemeye no kuva mu ijuru kaza maka kuza gupfukira mu gisogorore maka iyo nkuru ikamenya abungere. Rero Imana yacu yahabwa icyubahiro kuko ntako itagize kugira itwemeze. Niyo mpamvu rero abazovyemera bose abavyemera bose abaciye bugufi bose Imana izokomeza kudukunda. 17 bakabonye bigana ivyo bari bumvise kuri uwo mwana. 18 abumvise bose ibyo abungere babiganiye baratangara. Aleluya. Rero turumvise ntiyari Bikira Mariya na Yozefu n'uruyoya gusa ahubwo ngo abavyumvise abari bahari bumvise ibyo abungere bavuze bariko barababwira ngo baratangara. Mugabo twebwe ntidutangara, ntidushaka gutangara ngo twumve icyo kintu gikomeye cyatumye Yezu ava mu ijuru akaza n'abamarayika bakava mu ijuru bagatamba bagatarika mu kirere mpaka bakaja mu ishambi y'abungere bari bakabwira abungere ati ibintu birakomeye genda i Betelehemu umukiza yamaze gushika uw'Imana yari yarabemereye kuva na kera na rindi. Haleluya, amen. Abo bantu rero bari bahari baratangara. Cyabaye igitangaza cya mbere ko Bikira Mariya yagiye kubarugwa afashwe n'ibisi abyaye umwana kimwe babuze indaro babuze aho baryama. Mugabo kubera ibibanza byose byafashwe, ibibanza byose bamaze kubitanga birimo abantu kuko aho hantu byasaba ko abantu bose bagenda kwibaruriza. Murumva hariho n'amahoteli. Rero Bikira Mariya ntiyari mu ihoteli byumva ngo bari habyarira, ahubwo we yarabuze naho ari bufate ihoteli, ahubwo bimukomeranye bikomeye. Yozefu ati nyabuna nimumfashe umubyeyi wanje. Bene amahoteli bafise mbese hirya ku ruhande muri bantu b'abakene abariho Bikira Mariya aronka icumbi nabwo mu gishogorore cy'inka n'impene n'intama mwiraro. None abantu b'abarundi n'abanyarwanda n'abanyafrika banyumva ntibazi ingene inka aho ziba ziryama, aho impene n'intama ziba zirara n'ubwato ziriramo. Rero abariho aronka icumbi. Dushimira abo bantu bamuhaye iryo cumbi. Kwanza twebwe tubashimira, Imana yaraje kubashimira nibakiri ngaha mu isi, ariko uko biri kose barakiriye Yezu Kristu. Nikimenyamenya abamarayika bavuze bati mugende muza gusanga umwana aryamye mu bwato bw'inka bamworoshe udushambara. Ni ukuvuga ko utwo dushambara utwo tuntu bari bamworosheje ni utw'abo bantu bene iryo raro ry'inka bari bahaye Bikira Mariya. Ca nibuka turiko turahungira mu Rwanda, mama afise umwana mutoya atanagahuzu dufise, ukuntu twageze ahantu turi mu kugera ku cyambu cyo mu Rwanda ngo twambuke, abantu bakagira imbabazi. Umubyeyi arahagira imbabazi akabwira mama ngo mubyeyi ngo rega naho uri umutajiri ngo ko bamaze guhunguka ati byawe ngo niki kubuze gutoratora utu tuntu ngo wotora utu dukwemu twashitse ngo burya ngo twogufasha
kuri uwo mwana mama yambika abana maranje usibye jewe wifura noba narambaye jewe banampetse mu rushato mugabo abinyuma zanje babahetse mu bigo jewe naho nari impuzu urwo rushato mama yahora arunyereka yararwitse batoyi banje bahetswe mu maswime no mu bigoma rero abo bantu rero bakiriye Bikira Mariya bakamuha uduhuzu two gupfuka umwana n'abantu beza kuko Bikira Mariya agenda ntiyarazi ko aza kuvyara ntiyarazi ngo bimeze gute basi ngo yitwaza agabegi karimo impuzu n'ibitenge bibiri canke bingahe ariko abo bantu barakira umukiza barafasha Bikira Mariya rero abo bungere bagenda bajanye ibyo gushima ibyo guha Yezu muri Yohani canke se muri Mariko hari aho basigura ibyo abungere batwaye bashiriye Yezu imibavu imota neza inzahabu ni ibintu byiza bagiye babijanye rero ni iteka ridasanzwe kuba abungere baragiye bakaganirira bari bahari hanyuma abari bahari bakumigwa 19 haravuga ngo Mariya we yama yibuka ayo majambo akayazirikana mu mutima wiwe aleluya amen bana b'Imana ngo Mariya yahora yama yibuka ayo majambo akayazirikana mu mutima wiwe Mariya si ibyabo bungere baje kumubwira we yarasanzwe abizi yarasanzwe afise ibanga rikomeye n'Imana yiwe na Yozefu yarazi iryo banga hanyuma uwundi yarazi iryo banga yari Elizabeti na Zakariya kubera ko umutima mweranda yari yaravugishije Elizabeti hamwe yavuga ngo mbega iteka nkiri ntewe ryo kubona nyina w'umukama wanje aza kundaba aho nyene ngo bakinaramukanya batangwe kuvuga amajambo abana munda wa Yohani na Yezu akanyamuneza karabuzura haleluya amen rero bana b'Imana Elizabeti ntiyitaye kuvuga ati je ndi mukuru wa Bikira Mariya Bikira Mariya burya ngo yibarutse Yezu akiri mu myaka 13 na 14 Elizabeti nawe yari umukecuru ari mu myaka 90 rero Elizabeti ntiyaravye ati Bikira Mariya ni mutoyi wanje reka si uwo guhabwa icyubahiro ariko bana b'Imana iyo mubona Elizabeti yubavuga ngo wewe Bikira ngo warahezagiwe mu bandi bagore bose ngo n'umwana w'ibungenzi arahezagiye kuki wowe utavuga ngo Mariya mutagatifu umuvyeyi w'Imana reka ndabivuge neza nkuko babivuga Mariya mweranda nyina w'Imana udusabire twebwe abononye ubu n'umuzi tuzopfa kuki utemera kuri umwononye kuki tutemera ko turabononye ko na Bibiliya ivuga ngo uyo mwigeme atigeze amenya ikitwa umugabo uwo mwigeme yifashe mu banyisirayeli bose yari umwigeme ngo wakaranga atakubagana nawe ubwiwe yivugiye ati jewe ndi umusavyi w'umukama nibibe nkuko umukama bishaka Marayika Gaburiyeli yakubise isara avuye mu ijuru ati ndakuramutsa Mariya wowe wuzuye inema haleluya amen ariko bana b'Imana nukuri abantu mudakunda Bikira Mariya mumwangira iki koko mwo kwigaruye nyimba ishapure mu byukuri uri umuntu w'umunebwe ntiwoyivuga ishapure uri umuntu tumva nyene kukunda Imana cyangwa ukunda Yezu wumva umenga ni irarambiranye ariko rero uwamaze kumva ko Bikira Mariya ari mama wiwe ntiyorara atavuze ishapure ureka kuvuga rozari yose
ariko ishapure imwe canke zibiri ukayivuga. Abantu bakunda Bikira Mariya ntiborara batavuze ishapure. Kandi n'abagatolika si bose kutwambaye amashapure siko twese tuzivuga canke si bose bazivuga, kuko nanje ntiyeze kubaho ndayambara umwaka ugahera ubundi ugahera ntiyeze mvuga ishapure imwe. Mugabo ubuyo sinorara ntavuze ishapure. Oya, ngomba kurondera umwanya nkavuga ishapure nkitonda nkumva ko. Kandi bana b'Imana, nukuri iyo uri umwana wa Bikira Mariya wumva ko Bikira Mariya ari mama wawe, nukuri uba wuzuye amahoro, wuzuye umunezero. Hariho abantu atari abagatolika nzi bavuga ishapure, hariho nabo nama ndazigisha kuri fone, turi kuri telefone, kandi atari abagatolika. Hariho nabambwira ati uramvugira ishapure kandi atari abagatolika. Nuko rero bazi ko iyo Bikira Mariya maze, ntiwoba warasomye aya majambo ngo Bikira Mariya yabigumiza mu muzirikanyi, cyangwa ube warasomye ingene umumarayika yaje tinda kuramutsa mutoni wahiswemo n'Imana, watowe n'Imana, ngo wumve icyo cyubahiro umumarayika yahaye Bikira Mariya. Hanyuma ngo wumve ingene yagiye kuramutsa mwene wabo Elizabeti. Elizabeti iti warahezagiwe mu bandi bagore bose, n'umwana w'inda yawe arahezagiye. Hanyuma wewe ngo wumve yuko nyine ibyo bintu uri kurabipinga. Hanyuma ngo wubaha Imana. Kubaha Imana no kubanza kubaha ibyo yagize. Ntiwoba wubaha Imana utubaha Bikira Mariya, kandi uzi ko Bikira Mariya ari Imana yamuremye ikamutegura mu bandi bagore bose. Nibiri muri Bibiliya, si Bikira Mariya yabyihaye, yabihawe n'Imana yaremye isi n'ijuru. Ubwo rero Bikira Mariya we ngo yaguma abizirikana mu mutima. Abungere baraje barabibwira bari ngaho ati byagenze kunuku, abari ngaho ngo baratangara. Rero bari bumvise ibyo abungere bavuze, baguma bavuga ati nyamara haje abungere bavuye hanaha, nibo batubwiye ko babonye abamarayika bavuye mu ijuru. Nubwo bamwe baguma mugeze wa muhungu wa Yozefu na Mariya, hari abandi bafise ibanga nka Ana yarazi nka ko Yezu canke se Bikira Mariya afise ibanga rikomeye, canke se Yezu ko ari umwana w'Imana. Simewo yarazi ibanga rikomeye, yavuze ati Mana nsezera ntaki ataranava mu mubiri, yarazi neza ko umwami w'isi yabonetse, w'isi n'ijuru. Rero bana b'Imana, twemere Yezu, twemere na mama wiwe, twemere Bikira Mariya. 20 akavuga ngo hanyuma abungere basubira inyuma bagenda baraninahaza Imana bayishimagiza, kuko ibyo byose bari biyumviye kandi biboneye byahuye n'ibyo bari babwiwe. Abungere rero ngo basubiye inyuma bagenda baraninahaza Imana, ngo kuko ibyo byose biboneye n'amaso yabo ngo byari byahuye neza na bimwe abamarayika baje kubabwira. Abungere rero barabwiye mu miryango yabo, barabwira abagore babo n'abana ati burya umwami twemerewe yaje, twebwe twabonye abamarayika bavuye mu ijuru batumenyesheje iyo nkuru nziza. Bo baremeye. Bana b'Imana rero, iki gihe cya Noheli cyo kwakira Yezu Kristu, Yezu yaravutse rimwe rizima, ntazongera kuvuka. Ahubwo turibuka ingene yavutse, tukazirikana aya majambo yose abungere bumvise, n'ingene abungere bajanye iyi nkuru nziza bakayimenyesha abari ngaho i Betelehemu. Rero natwe
tumenyeshe bagenzi bacu inkuru nziza y'urukundo Yezu yadukunze, kandi twitware neza, twumve ko Yezu yaciye bugufi akavukira muri Betelehemu ahantu mu kiraro cy'inka, kandi ari wagaba iby'isi n'ibyo mu ijuru. Yari gushobora kuba yarateguye ahantu. Ntimuzi ko igihe atambagira agenda muri Yeruzalemu yinzira icese Yeruzalemu, yabwiye abigishwa ati genda kwa naka munzanire indogobwe ikimeze ukunuko, kandi bagiye bayitora nkaho bayisize. Rero ntibyari kwanka ko araba ahantu heza haji Betelehemu aza kuvukira, ariko kugira tuwereke ko tudakwiye guhahamira iby'isi, dukwiye guhahamira iby'ijuru, dukwiye kwitonda tugaca bugufi, yemeye kuvukira hajya ahantu hari hasuzuguritse. Rero natwe twige guca bugufi, tureke guharanira byo kumva ko dufise amahoro twirutse inyuma y'abavugishwa canke se y'abaprofete canke se y'abahanura ibitangaza. Oya, yemwe umuntu wese aremerewe kuja imbere y'Imana mu nzu yawe, mu isengero runaka ariho hose, ugasenga kandi Imana ikakwishura. Mukomeze mugire Noheli nziza kandi umwaka mushasha mwiza. Mwarahezagiwe n'Imana. Ku izina rya Data n'irya Mwana n'irya Mutima Mutagatifu. Amen. Turagusenga Yezu, turakuninahaza.